je nzoza gufata gutanga makuru ariko sinzoza nkuje kujya show nzoba nje mu kazi sinzoba nje kujya urumva ntuzoriha yasinzoriha kandi bavuze kuri entre ko itike yo muri yo integezwa kuzoboneka koresha umwanya ariko babivuze neza kandi yuko wegereye The Fight biro vya The Fight Production bazogo access yo kwinjira mu giteramo for free urumenyesha makuru koresha umwanya waje muri conference urazi neza yuko Vishu izoba ariyo anniversaire yiwe anifi yiwe izoba kuri uwo munsi nyene utegekanye iki nk'umukunzi wa Vishu Love kwanza waruriwe kwanza ndumukunzi wiwe mani Vishu nta murundi atamufana abarundi bose barafana Vishu baramukunda Vishu kuko umurimvyi wa kera mani kandi abizi cyane umva umufanye Vishu nushobora gutera swata hawezi kukuangusha Swaiba assalamu alaikum wa salam Swaiba ni ajega safa Swaiba uko na mapengo sasa hiyo ni lipengo ni mwanya ego uyo yarigeze ko mupede arabiheba Yes bakunzi banyishu media hano kandi nikuze John ndabaramukije bivanye naho muri meze fresh nagarutse kandi kuri microphone za Nyishu Media ngaha anya tuje muri conference ya Vishu Love aho batubwira ku bijanye n'igiteramo ciwe azokora le 16 juin 2023 rero no munsi twahahuriye na Mr Koresta bikoresha umwanya nico bituma je nanze si ngotwa camvuga namuzanye Koresta bip kwanza umeze neza kubera ko muri no misi none basigaye bakwita Koresta urarinwa cyane bavuta banki sa itabi ntawe gishe nta muntu yigeze yicwa n'itabi ariko urazi ko kuri carte ya super match yanditswe ngo si byiza ku magara y'abantu sigiza ku magara y'abantu ariko bakaridandaza tukuvuga yuko bihenze sigiza gute baridandaza bari kurifuta uramaze kubona ahantu bariko baradandaza urumogi mu ntuze mu botike canke kwibarabara nigo rubi urumogi nigo rubitabi nta kabe kitabi oya gusa barinze bavyandika ko sinibaza ko ari byiza koresha umwana turi kuri conference ya Vishu Love kuri conference ya Vishu Love aho aramutse ashira abona igiteramo ariko ategura ku munsi 1 million one show 1 million one man okay one man one show 1 million azokora muri juin wowe watubwiye yuko uri mu ba journaliste cyangwa mu ba presenter ngaha mu Burundi bafise amahera sivyo none none uravyemeza neza oya binyemerere uri mu ba journaliste bafise amahera ngaha mu Burundi ndi muri bo nyene abana uri muri bo kwanza urarusha aba journaliste bose bo ngaha mu Burundi amahera mani none rego umunsi yemera nona nabana umva umuntu wese mani yemera muri aba bana mamagi nawe yemera kukungene yibona yiyizi mani jewe ni responsable mani nunze famille mani nda umuntu arahonje ubwo buzima niwe yokwemeza neza yuko utabo wibesheye kwera ikintu n'abantu batantera ivyatsi kwera barazi mani barabizi neza yuko gutunga famille ari ibintu bigoye cyane so ukoresha umwanya uri wavuze yuko rero ari wewe mu presenter wa mbere atunze ngaha mu Burundi dufise mu abandi bose ari ivyo biyitirira baravyitirira nyene nije ntunze none si hari untunze nditunze ndatunze famille ndi bien ukuvuga ko ntunze ndatunze bavuga ngo erega ico uyaturako nico ki none nigaye ngo umugabo no ufise ivyagaba n'abagaburira vuana ugabiki ugaburira abantu ngaba ibuntu nkagaburira abantu ugagaburira abantu ndakubaze rero ukoresha umwanya ino ni show iri VIP izo kwinjiramwo abantu batunze nkawe uri mu bazotanga umuriyoni kugira ngo uze ngaha muri show kandi famille yawe irabiza abantu batatu gende mu gisata cy'abamisha makuru man twe nta mafaranga tuzoriha wumvise ngo nabibajije Vishu nta mafaranga tuzoriha twebwe turi ngaha nko kugira gufuterera ico giteramo kugifasha kugira abazoriha barihe biciye kuri twebwe ku nguvu zacu oya kwinjira umuriyoni kwinjira je nzoza gufata gutanga makuru ariko sinzoza nkuje kujya show nzoba nje mu kazi sinzoba nje kujya urumva ntuzoriha yasinzoriha kandi bavuze kuri entre ko itike yo muri yo integezwa kuzoboneka koresha umwanya ariko babivuze neza kandi yuko wegereye The Fight biro vya The Fight Production bazogo access yo kwinjira mu giteramo for free urumenyesha makuru koresha umwanya waje muri conference
urazi neza yuko Vishu izoba ariyo anniversaire yiwe anifi yiwe izoba kuri uwo munsi nyene utegekanye iki nk'umukunzi wa Vishu Love kwanza waruriwe kwanza ndi umukunzi wiwe mani Vishu nta murundi atamufana abarundi bose barafana Vishu baramukunda Vishu kuko umurimvyi wa kera mani kandi abizi cyane umva umufanye Vishu nushobora gutera swata hawezi kukuangusha Swaiba assalamu alaikum wa salam Swaiba ni ajega safa Swaiba uko na mapengo sasa yeye ni lipengo ni mwanya ego uyo yarigeze ko umupede arabiheba yari umupede arabiheba ego urumva rero Vishu Love afite abanywanyi benshi cyane mani anabasaza batama mani jewe nyokuru wanje yaramuzi Vishu man peace no yarayizi none wewe watangiye gufana umuziki kuva muri 2010 sindavyibuka vraiment wewe Vishu warigeze kumuraba uhejeje kuraba desani bo reka jewe ndamujane indirimbo narayikunda cyane kuri yari tele renaissance yo bakunda barayishira kusana narayikunda zinazopendwa narazumviriza indirimbo za Vishu man Vishu bafite abafana benshi niyo mpamvu yateguye igiteramo cy'umuriyoni kuko arazi neza yuko hazamwe abantu bazima abantu bavye abantu b'abapapa ego cyane bazotanga la pirogue ubona bazokwiza abo bantu nga anya kwe ko la pirogue none byose nibikora imana byose bikora imana abantu ngene ubona hangana ubona bazokwigwa abo bantu bazoza muri ntoze ni bufupi tu abanza gusumbuka wacha kwangara abana muke mamagi nyimuza kuraba kino kiganiro uno munsi korosha umwanya gumayirabira abana muri ibintu by'abantu bazokuzura ha ukuzura ni kimwe na reisite y'igiteramo n'ikindi ushobora gusanga ino conference yonyine ari reisite y'igiteramo wabonye abamenyesha makuru baje nk'abamenyesha makuru wabonye abantu nyine bagomba bakoresha ibiganiro Vishu Love umva ni content baduhaye content yonyine ni reisite ni reisite y'igiteramo ivyo abantu mani attention uramaze kubona preparation ya Epifamba yateguye igiteramo igatera swata nikibaho ndashaka kubaza ntumva ko hoba harimo kantu ko gukumira abandi baririmbyi kugira one man show 1 million kugira wenyine abari we azohaseruka atawundi neza cyane none ni nka kujya bagize ngo atamunyamahanga birashoboka ni nkuko navuze ati atawundi muntu mu giteramo birashoboka neza hano turi kumwe na n'uwaserukiye Dream House mumeze neza mademoiselle sawa pardon ndavuze mademoiselle sinzi ko ari madame cyangwa mademoiselle nawe wihenze okay merci nimwe mwaserukiye Dream House nyimba tutibeshe ntagato ego niki cyatumye exactement dushaka kumenya niki cyatumye cyo mwahisemwo umuririmbyi Vishu mu bandi baririmbyi bose umuririmbyi Vishu nitumuhisemwo vuba tumuharanye mu gihe kinini ubu tugiye kwinjira mu mwaka wa gatatu ari mu brand ambassador wacu n'ubu turabandanya na contrat yacu nuko niwe yatubereye disponible nigwa dufavoriza mu bikorwa byacu yamari yamatwitaho dufitaniye n'ubugenzi burenze n'ubupartenariat ego okay apart yuko Vishu ariwe mukorana cyane nta wundi muririmbyi yari gushobora kuhaba apart ya Vishu yari gushobora kuhaba ko turafise n'undi witwa Mona World Monkenzi ego n'abandi bashobora kuhaba ejo ashobora kuba ari abandi no munsi naba ejo ashobora kuba ari abandi bizovana nuko twebwe tuzobona ubudushimisha mu bikorwa byacu mwaragize promotion ya Samsung ijya promotion mwavuze ko izohera muri février nta yindi promotion mutegekanya kugira abakunzi banyu babakurikira ego si promotion ni tombola ku matelefone ya Samsung ego hama turafise n'indi turi muri garagaza love n'inyuma ya garagaza Dream House ya mahafi y'abanyagihugu bayo turamana bishasha n'ibindi bizoza ico dutumirira abanywanyi bacu nukuguma badukurikiranira hagufi nko kumbuga ngurukomenya bumenyi zacu kuko hariho byinshi no bazomenyera byinshi bya Dream House bigiye bitandukanye ego ntarandiriye ndakubaza ikibazo kimwe kuri Vishu Vishu akora amasho atandukanye niyo agiye hanze Dream House bamuherekeza nkuko mwabikoze uno munsi ego Dream House tugumana na Vishu yaragiye Dubai twari kumwe yaragiye Uganda twari kumwe n'ahandi hose azoja tuba turi kumwe yego nko mu main sponsor kuri uno mwanya wa Vishu mu biteramo amaze gukora
abafasha kwamamariza Dream House cyangwa abafasha kuyigira promotion? dufasha kwamamaza Dream House. Urumva nkuko mwabivuze niwe bon muri marketing yanyu arimo VICHOU nawe nyene arimo. Voilà, merci beaucoup, tugushimire cyane kubwo mwanya wanyu, murakoze cyane. Ego. Ndumiwe.